turahekaza umuseguzi w'ijambo ry'Imana Pastor Ashikana dushikira icyo Imana mutumye. Nubuyitongo iryo tongo riramera oya muca musubiramwe iryo tongo riramera iryo tongo riramera iryo tongo riramera iryo tongo riramera nzopfa ndya ndabiheko n'abana nubuyitongo haleluya nubuyitongo iryo tongo riramera nzopfa ndya ndabiheko n'abandi haleluya ndabiheko n'abandi haleluya rero turi mu itongo ry'Imana sivyo kandi rimera gira mugenza iryo tongo riramera haleluya ati nzopfa ndya musubira ati nzopfa ndya ati ndabiheko mbere n'abandi haleluya nanje ngira ndabahe haleluya mwiteguye kwakira murakoze nitworandira reka turabe nijoro twumvise ijambo ry'Imana ryavuga ku rurimi ingene dukwiye gukoresha ingingo zacu zose navuze ku rurimi gusa ariko ingingo zacu zose izo zose uzi tegezwa gukora neza ingingo Imana yaduhaye hariho zikora zibiri ari zibiri izo zitegezwa kunyaruka uriko razikoresha ingingo zose zikora ari rumwe nazo tegezwa kugenda buke muriko muranyumva mbuze ngo iki ingingo Imana yaduhaye zikora zibiri ari kuraba n'amaso no kuraba n'ingoga ari gutambuka n'ingoga ariko urugingo rwose rukora ari rumwe nico gituma urabona nk'uru rugingo rwanyegeye hariko na bya bindi nababwira ejo bitangira kubera ko ari urugingo rumwe tugeze ngaha reka dusome mu ikete ya mbere Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 15 sinkunda gusoma byinshi nkunda gusoma bikeya reka n'ubu baze bansomere gusoma ndabizi mugabo ndakunda abantu bansomera wumfasha ikete ya mbere Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 15 Dasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ivyo ubishire kumwete uvyamemwo kugira ngo kuje imbere kwawe kubonekere bose. Soma Yohana tunabwiza kwa Yohana igice cya 5 era mu murongo wa mbere. Hanyuma y'ivyo haba iminsi mikuru y'abayuda Yesu aduga i Yerusalemu kandi Yerusalemu hafi y'irembo ry'intama hari kidengeri mu Giheburayo citwa Betesida
cyarimwo amabaraza 5. Muri yo hari haryamye abantu benshi barwaye n'impumyi n'abacumbagira n'abanyunyutse. Bari barorereye kwa amazi azikuruka, kuko rimwe rimwe umumarayika yamanuka aja muri kino kidengeri akazikurura amazi, maze uwitangiye gutambukiramwo amazi azikurutse niwe yakira indwara yamufashe iyo ari yo yose. Hariho umuntu yari afise indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamyeho kandi amenye ko amaze igihe kirekire, aramubaza ati, wumva ugomba gukira? Uno arwaye aramwishura ati, mugenzi, nta muntu mfise wo kunyinikira mu kidengeri iyo amazi azikurutse, kuko ngira ngo ndaza uwundi akantanga gushungurukiramwo. Yesu aramubwira ati, va hasi, ikorere ikirago cawe ugende. Buno nyene uwo muntu arakira, yikorera ikirago ciwe aragenda. Ariko uwo munsi hari ku isabato. Nuko abayuda babwira uwakijijwe baterega ni ku isabato, ntivyemerwa ko wikorera ikirago cawe. Nawe arabishura ati, uwankijije niwe yambariye nikorere ikirago cawe. Nawe arabishura ati, uwankijije niwe yambariye ati, korere ikirago cawe ugende. Yesu Kristo nashimwe. Tugira ngo dushishikare ku byo twumvise ku munsi w'ejo, n'amajambo aryoshe cyane. Ejo ngo navuze twavuzanye ku bijanye n'ururimi, kandi ururimi niko turonkesha ibintu byose. Nijoro nabivuze, rurimwo ibintu bibiri, ubugingo n'urupfu. Koreje ururimi neza n'ubugingo, kandi navuze ko ururimi ari urufunguruzo rushobora kuguruza ijuru canke umuriro. Dufise icyo twuguruza kiri hafi cyane. Hari amadini benshi bakunda kubicisha kura abantu ngo zunguruka kwa naka, ngo kuwitwa naka. Oya, byose biri ngaho iwawe. Kandi ijuru nabivuze ngo bifisemo uruhara kurijamwo, si Imana gusa kandi si wewe gusa, ariko ni Imana na wewe. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Abaroma 10:10 ngo twabivuze ku munsi w'ejo, umutima ni umuntu yizeresha kugira ngo abone kugororoka, kandi akanwa n'akatuza kugira ngo acabona agakiza. Sema amen kubwa. Haleluya. Nanje narakijijwe, kandi ejo nabibabwiye ko nakijijwe. Sinokubaka guhagarara ngaha ntakijijwe ngo nigishe ibyo ntemera. Yesu nadufashe. Yesu nadufashe. Nigerezwa guhuza ibyo mvuga n'ibyo nkora. Bamwe bavuga ngo ngumviriza, ngo murazokumviriza ibyo mvuga, ngo nimumviriza ibyo nkora. Je mvuga ngo ntimuraba ibyo nkora, je mvuga nimuraraba byose. Murabyumva? Muraraba byose ibyo mvuga ko bihuye n'ibyo nkora. Hano rero dusomye tubonye Paulo abwira Timoteyo, umwana we yari yabyaye mu buryo bw'ubutumwa. Ntitubona ko yoba yari yarabyaye abana cyangwa yoba yari yararongoye, Bibiliya ntabyitwereka. Gusa numvise abantu bamwe bavuga ngo urumva ngo Paulo ngo yari kumwe, ngo arafise umugore ngo yitwa Sira. Umunsi umwe ngo barabafunze, ngo hamara ngo bararirimba, ngo Paulo n'umugore we Sira ngo bararirimba, maze kuririmba ngo inzugi ziruguruka, ngo Sira atigita. Njya ndabaze namwe, none Sira yari umugore wa Paulo? Sa? Oya, je numvise bihakanywe n'abagusa. Je numvise ko babyemera. Paulo yari afise umugore, kandi umva yari afise witwa Sira. Bavuga ngo Paulo na Sira mu ibohero. Umva umugore n'umugabo rero bari mu ibohero. Ariko bongo nta Paulo Sira yari umugabo na Paulo yari umugabo, bose bari abagabo gusa, nta mugore yarimo da. Hanyuma rero hano tubona, ariko hano uyu mwana wiwe amubwira ingene akwiye kugira inyifato nziza, akamubarira ngo ntihagire ukugayira ubusore bwawe, witware gutya witware gutya witware gutya, ntagire ukugayira ubusore bwawe. Nawe ndakwifuriza ko atawo kugayira ubukristo bwawe mu izina rya Yesu.
abagore ntihagire umuntu akugayira ubugore bwawe mu izina rya Yesu. Abahungu ntihagire ugayira ubusore bwawe mu izina rya Yesu. Abakobwa ntihagire ugayira ubukobwa bwawe mu izina rya Yesu. N'abagabo ntihagire ugayira ubugabo bwawe mu izina rya Yesu. Abakozi b'Imana ntihagire utugayira ubukozi bw'Imana bwacu mu izina rya Yesu. Umugayo ni mubi. Hari abantu bakugaya kenshi ari wowe wabyiteye. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Iyo umuntu yigayishije abantu baramugaya. Iyo ntaba naje nambaye gutya ngo shewa agakaravati honyene mwari guca iyo nzana nk'ikamba mbiri ngo mpagarare ngana none ntimwaca mungaye naho mwakijijwe ntimwangaye mwavuga ati uyu mupastori yaragowe naho bavuze ngo n'umunyakarere ayambara kamba mbiri naba nigayishije n'umugore wanje mwe nababwira naba ndamugayishije n'abana n'akarere kose naba ndakagayishije mbere n'aba bose naba ndabagayishije. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Ntagire ukugaye ariko saho nagombye kuvuga ngomba kuvuga ku ijambo rivuga ngo ukuja imbere kwawe kubonekere bose. Muri minsi ndumva mfise iri jambo rivuga ngo kuja imbere muri ibi bintu turimo. Kuja imbere k'umukristo, kuja imbere k'umukozi, kuja imbere mu gakiza. Nagomba kuvuga ikintu cya mbere numva dukwiye kujamo imbere nagakiza. Kuko abantu benshi mu ishengero bagomba kuja imbere mu ngabire bakaja imbere kugira ngo bavugangwe mu kuvuga ubutumwa ko nababwe kuvuga ubutumwa iyo ni ingabire nk'izindi kandi ingabire siko gakiza oya agakiza n'ingabire biratandukanye. Urashobora kugira ingabire atagakiza ufise Imana ikabyemera ukanabikoresha ukanabirambiramwo ugasengera abantu bagakira. Nimuzobona abantu bose asengera abantu bakire ngo muvuge ngo hajya n'agakiza kenshi oya. Imana irashobora gutanga ibyo kugira ngo igukoreshe wewe muri ico gihe kandi nawe ubikora ubikoreshwa ukabona usengera abantu bagakira cyangwa ukora n'ibimenyetso cyangwa ibitangaza kanaka ukagaruka ugasubira iwawe sinzi ko muca muvyumva usubira iwawe ukizuma ugasanga uri umupagani uri umunyabyaha. Nagira ngo ndakubwire ngo aho reka guhagarara kuri ico kuko uzobikora igihe gito kandi ntuzoja mu ijuru. Yesu nadufashe. Yesu nadufashe kuko je ico mparanira nukuja mu ijuru vyonyene. Sema amena. Sema amena. Ico mparanira jewe ngomba nukuja mu ijuru vyonyene nico nakijijwe nshaka. Nibi byose mwumva bavuga ngo ni naka ibi byose nta kimwe nasengeye nta na kimwe nasabye wapi ninje mu ishengero ngomba kuja mu ijuru kandi ni isaha ubu ntambuka gutya gusa murabona ko niko ndarengera nsigaye kwinjira gusa nitaingia lango la kwena sifa moyoni nitaingia kwa shangwe kuu nitasema ni siku njema Bwana ameifanya ai kufika mbinguni. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabipuriza kuja mu ijuru mwese mu izina rya Yesu. Kuja imbere mu gakiza umuntu kuko umviriza bindi byose by'inyuma y'ibyo ni vyamwa gusa nta ushobora kwamura atabivye. Imbuto ya mbere dufise nagakiza. Yesu nashimwe. Kuba ndi pastor ibi ni vyamwa kandi sindavyita binini ariko kandi sinanabikengeye kuko Imana yarangiriye neza intera iteka yarampaye kuja imbere. Haleluya. Ariko kandi ntimwimvira kuja imbere ngo kuba pastor gusa nawe aho wicaye je imbere aho muri icyo kibanza cyawe wicayemo. Haleluya. Kuja imbere kwawe kandi kubonekere bose. Abantu ntibakunda gakiza ariko bakunda ivyamwa ku gakiza gusa ariko kandi agakiza ariko kategeza kuba imbuto canke igiti nabo bagaca bamura ivyo kamwe. Yesu adufashe. Hanyuma rero kuja imbere twumvise ijambo ry'Imana badusomeye hariya muri Yohana badusomeye ko umuntu yari afise ikibazo
ariko ntaravuga ujya muntu afise ikibazo. Nagira ngo ndababwire yuko iyo ufise abantu baje imbere uranezerwa. Abavyeyi muvyara, uvyaye umwana akaje imbere ntunezerwa. Abagore cyane cyane nibo bavyumva. Uvyaye umwana akakuzingamirako, burya birakunezera. Natwe mu ngo zacu uvise abana bikanka ntibaje imbere birababaza. N'ishengero urongoye ishengero ritaje imbere nabyo birababaza. Yesu adufashe. Dusomye mu gice cya 2 cy'ubutumwa bwiza bwa Luka 53:2 haravuga ngo uwo mwana arakura agwiza ubwenge agwiza n'inkomezi. Sema ame kubwa. Turakwiye gukura. Kuja imbere kwacu n'uburyo dukura mu buryo bw'umwuka, uburyo bwa mpwemu yera, tugakura tukagira stability mu ishengero. Umuntu ugasanga agakura akamenya nuko ishengero ari gwiwe. Narabonye abantu bamwe baba mu ishengero amavuga ngo je bucangena ngo bucandarivamwe ngo aho bandukiye. Urabona ngo muri korale bamukoma aravuga ngo je ngo bucangena ujengira ngo mbe muri korale irangiye ne wajya yaba umukozi w'Imana ngo jewe bucangena, yaba umugore mu rugo ngo jewe bucangena, yaba umugabo ngo bucanomo ku mugore ndamuti eka umugabo arinda kaje. Kandi cyerekana ko umugabo no guhangana nabijyanye n'icyerekana ko umugore no guhangana nabijyanye. Yesu adufashe. N'icyerekana ko umukozi no guhangana n'ivyo bibazo nyene. Atabibazo ntituba turi ngaha. Ariko igituma turahana ibi bibazo nyene bihari kugira ngo bigirene. Imana yaduze ngo tugirene mu gihe cyacu ngo tugirene tubiringanize. Sema ame kubwa. Imana yagushize muri rujya rwo kugira ngo uringanize bijye bibazo nyene bijya nyene. Ujya mukora goye bajya abana bagoye bajya abakozi bagoye uca witwa umugabo bakwita ni ratete. Umugabo yitwa ratete n'umutwe. Haleluya. N'umugore niko kuko reka mbandane. Urumva rero kuja imbere mu ishengero abantu barakwiye kuja imbere, baririmbye bakaja imbere, abasenzi bakaja imbere. Yesu nashimwe. Uyo muhungu wanje rero ikosa yakoze yaciye aho ndiko ndakora nyene muri hano mu itongo nyene nkuko nyene mva turiko turaririmba. Hanyuma nshako ndabona ari kumwe n'abantu bagabo bashika nka 3 canke 4 baragenda. Ndabye hakujya mbona bari mu itongo ryacu nyene rindi mbona niyo bari. Nkarabona bahagaze ku rubibi. Ndasimba nti mbega bashujya muntu ari mu itongo ryanje. Bajyana ariko bararabika insanganya muhungu wanje ariko arabereka nawe ari mu myaka 10 ningahe avuga ngo cishaha ngo akarimbi kacaha ngo kandi ngo hani wanje ngo njoca ngo iwanje hama ndahora sinabavugisha ndareka baragenda. Nace ndabaza byagenze gute ngo uyu muhungu wawe yaje kutwereka angana iki nawe agera nkingaha bari yaje kutwereka ngo atwereka yuko ngo ahantu ngo baharengeye ntingo yinsama ndengeye bagiye ni wa mushenziwe. Urashobora kuja mu itongo ryanje ukaja kugerekana nkiriho arahora ntiyanyishe yaciye anyuba acaranyuba mugabo acabwira abo bavukana bumvise ndiko navyidoga baramubaza ngo naka ngo kumbe ngo wagiye kugabo zitongo ushingisha uburimbigo papa kiri urabona papa ngo ishinga bijya bintu byo mwisengero ngo ibintu byacu bazobitumarana unja gitima naravye ngo ngenda gwasingisha karimbi ngo kuko ngo kijya giti cy'umwembe cyagoye ngo cyari cyahitanya karimbi ngo kiragakura ngo papa nawe ngo ntavyo yabonye ngo yishinga ibintu byo mwisengero. Urabyo iryo tongo riramera Yesu adufashe. Mugabo ndagavuga nti uyu mwana ntakiriho nta muntu azopfa kubatwara ibintu bafite kubiyajana arakuze arafise ivyumbi nta muntu azopfa kubatwara naho ntoba ntariho n'umugabo. Haleluya. Tugende hamwe twasoma wa muntu adusomera twumvise wa muntu yaramaze imyaka 38 yaramugariye ahantu. Yesu araza arahashika asanga yarakongataye aramubaza ati mbega wumva ugomba gukira nawe acaramwishura
yamwishe burya iyo umaze kugira ingorane zirezire hari udashobora kumenya n'ibyo wishura amubwira ngo ingorane nagiriye ngaha nabuze abaza baranterura nabuze abacu baza baranterura ngo banyinikire abafise ababo bose barakize. Hari ijambo Yesu yamubwiye aramubarira ngo haguruka hanyuma wikorere inderuzo yawe gatatu hanyuma ugende. Haleluya, haleluya, haleluya. Haguruka wikorere inderuzo yawe hanyuma ugirane ucugenda. Ako kanya uwo muntu acara haguruka, amaze guhaguruka ngira ngo yagumye azazaniwe ati kumbe ntibiragenda neza. Amugira ati tora niyo nderuzo, harayitora namo nayitoye, aguma yizunjanya yikoreye ku mutwe ati tambuka rero uje imbere. Amena, amena, amena. N'abandi babibone, n'abandi babimenye, n'abidoga bidoge, kuko munyuma tubona ngo haciye abandi bantu bidoga bavuga ngo mukize ku munsi w'isabato nawe atumviriza. Ushishikaye usanga arabishuye. Iyo umuntu akuze aramenya nyene yishura. Habwiye ati none ko mumbaza mundedaguza ngo nikoreye inderuzo ku munsi w'isabato, uwankijije niwe yambwiye ngo ikorere iyo nderuzo hamugende. None rero mfata urinda naza nkoreko ndafise uwantumye. Sema amena, sema amena, sema amena. Nirirwa ndabaseka mutampa munshira umugani gusa mundabira muntwenga, ubu rero yabivuze. Amena, amena. Iyo umuntu akuze, umuntu amaze kuja imbere aramenya n'ibyo avuga. Hari abantu mwishengero babaza ngo mbega none ngo gutanywa inzoga ngo hego ngo nafashe imiti ngo ubu ngo ndi ku miti. Ukaba uri ku miti umunsi wayihejeje bizorangira uyinyoye. Babwira ati narakijijwe. Haleluya. Uwankijije yitwa Kristo Yesu niwe yayimbujije. Sema amekubwa, sema amekubwa, sema amekubwa. Ikorere utambuke. Dusanye muri 30:3 tusanga ngo ari abantu bazingamye bataje imbere. Hari abakristo baguma bari muri marche sur place mwishengero, baguma marche sur place. Mwe nabo bantu usanga bari Yesu adufashe, Yesu adufashe, Yesu adufashe. Hari n'abandi bari muri poemoro, abakristo bari muri poemoro, usanga baguma muri poemoro gusa bahindira gusa aho bari atakigenda, ari urusaku gusa amajambo gusa, ugasanga nta na kimwe wo batora ko nta na kimwe wo baronka ko, nabo ngabo kuguma banihira gusa. Yobu rero avuga ngo hari abantu barazimwe nabo barazingamye. Umwana azingamye ni kibazo, umugabo azingamye ni kibazo, umugore azingamye ni kibazo, abana bazingamye ni kibazo, n'abakozi bazingamye ni bibazo. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Iyo mvuga kuzingama simba mvuga ingwara, oya, abantu bose baragwara. Hari abantu bamaze iminsi batitiza n'abatiza ngo ubu ngo nugukira burundu, ngo nukoka burundu. Wanguha Yesu adufashe. Umuntu yakijwe aragwara, arasaza, agapfa, ivyo biraba. Nagombye kuvuga mu buryo bw'iki bw'imbere bw'impwemu. Ko Paulo aravuga ngo naho umuntu wacu kurukoba ariko arabora, ariko w'indani ashishikara kugirana, ashishikara kuba mushasha. Haleluya. Ndabivuriza kwa bashasha mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Paulo avuga ngo ngira umwana navuga gwana ngo none ubu ndakuze. Handi akavuga ngo ngira umwana abana baramizwa amata ariko abakuze bakajya ibigumye. Yesu adufashe. Bakajya intete impurunguka bagahekenya imyumbati kuko barakuze.
abantu barabaryosha muri iyi minsi, numva ubutumwa baryosha kandi Imana izotubaza byinshi twebwe abarongozi. Hari abantu baryosha banguruma ngo umuntu amaze kuja muri Yesu ngo nta ngorane nta kibazo, ngo ibintu byose ngo ni yagusa, ngo ni kwisima gusoya. Tureke kubesha abantu ngo twanga tubaryosha tuvuga ngo ntibaducike, kumbure ntibatuveko. Umviriza je ndakwigisha, sindakuryosha ndakubwira ko mugakiza ibibazo bibaho. Sema amena, sema amena. Ingwara zibaho, ubukene bubaho, ukumugara bibaho, urabyumva, gusonza bibaho, kubura akazi bibaho, kubura umugabo bibaho, urabyumva, kubura abana bibaho. Mugabo igikenewe niki? Nugukura munakuze muri ivyo. Narigeze ibi bintu bya Yesu maze kubonamo amagaragazwa atari make nkiri muto ngikijijwe. Narageze ikibazo c'ubukwe, kanje ndangiza mbona ngiye gutewa. Narageze ikibazo c'ubukwe, narabwiye ko nakirizwa ku ntango, njanja mwisare ndabwira abantu ubutumwa. Haca haza imisore n'inkumi irinjira, natwe nta mwarimu nta pastori ntaki dufise. Byasaba ko tubamanukane ni Bujumbura. Ndamanuka ni Bujumbura ndavuga nti turafise abantu bazogira ubukwe batego. Hanyuma ndaduga ndabategura neza, nanje sindi na mwarimu wabo, mugabo narabigisha nije ndabasigurira kuko nari inkuze. Yesu adufashe, umwana akuze, abaje inama bakuze, reka protokole bakuze, uranyumva. Ico gihe rero haragera umunsi w'ubukwe ndabumanukana, ndabukura mu isare, narondeye imodoka. Imodoka twarondeye imodoka zitwa Madina, twaduka tumeze nk'uko kwa Yase twitwa Dina. Ndayirondera ndabashiramwe, umva sindi mwarimu, sindi pastori, sindi n'umujenama, ndabigishiriza uko nyene mu kivunga mwisengero yo muhira mu nzu. Reka ngaca mba mu mwarimu byose mugabo sinihanisha, nta nimperezwa natoza. Mwabyumva ibyo bikorwa biri byo ntakora gusa, ariko ibindi gusengera abagwaye no gusengera ibyaha eka data nagirwako ko nari inkuze. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Hari ibintu mwirirwa murazanira nk'ingwara nk'akarorero. Hari ingwara namwe mwaba mukemurira hariya nyene, nk'ibyambwa nimubikemura, ariko ingwara iminsi yose abakozi b'Imana bakirirwa bicaye ngamwe ko rasengera. Mwe none Bibiliya iravuga ngo ibimenyetso bizoboneka kubaki kuri ba mwarimu, kuri ba pastori, bizaboneka kubaki ni biki? Gusengera abagwaye ntibirimwo. Sema amena, sema amena. Siniko nabwira ngo racugira icumba, oya, icumba cyo mu muhana ni kibi. Je ndakuze ibyo narabikoze, nta kundi byari kugenda, kandi ntibabimfatira nabo nyene, nta kundi bari kubigenza kuko nta mwarimu bari baraduhaye, nta nisengero twari dufise, nta nikibanza, nta niki. Abantu barangwirira ko imisore n'inkumi bumva abo namanukanye Bujumbura ndabashikanye. Uhari kwa gatandatu batavuga ati buzi n'amakuru ubukwe ntibuba, ni kubera iki butaba? Ati ndibwerekanwe. Je kwerekanwa nari ndabizi, je nari ndabizi. Haleluya, haleluya. Mugukuza hari na Imana idukuza, kandi mu kudukuza ajye n'Abisirayeli bacanye kure kugira ngo bakuze bakomere. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Ndabasaba ndabara mu bushinge je nabyo narinzi dugana jane subize mu isare. Njamfata ndabakubita muri nyamodoka, umwarimu yaraharaca ntekereje amavuga ngo Fabian ngo ubwo buguka bushingira ngo zoca tubatamura mwese, twari tumaze gushaka 50 nyagihe mwese, nta numwe azosigara, tubatamura mwese. Ku mutima nije untamurira iki je nkuze, mwigwa ndabushingira ngo ngirene kandi je nkuze. Oya, je ndakuze by'ishengero ndabizi, kandi sinebwa amara imyaka myinshi. Yesu adufashe. Ndababazwa n'abantu usanga kumacira inkonda n'ubwanwa n'akantu.
umuntu akabara mu myaka mire mu isengero mugabo ugasanga gumacira inkonda ngo je mugabo ngo ibintu ngo sindavyumva neza ngo nkibi bikorwa ngo nkibi none wumva iki? Yesu adufashe. Nshanda babambira ko ningo tugende ndakwita mu muduga mugabo indirimbo twari twamaneze turaririmba zaciye zicika. Aduga ngagenda niyumvira mbega nitwashika mvuga ngo iki nta n'amatelefone yariho mvuga ngo iki twurutse imodoka twagenda nk'urugendo rw'imetero nk'amajana 5 ahantu ku musozi hamanuka kugira ngagenda niyumvira none gamanande aho nshikira ndabisobanura ngo iki nta mwarimu wari nyuma yanje nta pastor urakwiye gukura kugeza na pastor mwa mutari kumwe kera mwaronka nta numwe atonse none ugira ngo nk'ubu murakeneye ko cyarahe abana bonka basigaye muhira kwanza ntibaje ariko haje abakuze. Haleluya haleluya. Turashikaho twateguye n'umunyamukobwa na nyamuhungu turi kumwe babaye intebe baricara naje ndicara ndarindira kwijambo ndavuga ntitangura ntituririmbe tora igitabo c'indirimbo nari maze kumenya nkeyi kandi nizari nanke turari n'abandi bakeye bari bazi kuririmba ntituririmbe ndi aho rero navuga ngo turirimbe nariko niyumvira mbega nitwaheza kuririmba hacakurikira iki? Hariho urugamba ugwana wenyene mukumenya kukuze ugwana wenyene. Haleluya. Kandi abatwigishije ibintu bita bisikopeda batubwiye ngo inyigisho z'abana kurera abana batubwiye ngo ukabona umwana wawe abahungu cyane cyane bakunda kubikora uzona ariko araterura ikintu kiremeye agaterura kageza ngaha agasubira kageza ngaha kazona aratembanye na cyagacarira. Abahungu rero usanga abantu baba optimiste usanga acha yongera kongera akagitora arira kazona ngera agitoye ati wewe ucumwikingira ntumuyereke uzona ngira agitora akagiduza kigeze ngaha akashikana ku rutugu kazona yongera atembye ntuje kumufasha mureke hanyuma yongere agiterwe yongera atembe uzona kidugi tukazona gishikanye ngaha ati kuko uramutse umwakiriye kigeze ngaha ku rutugu acamenya ko ubuzima bwiwe bwose ikintu cyose azokwamageza ku rutugu gusa atakina ashobora kwiduza ugashikane ku mutwe. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Bararekerana ico gihe cyandavuga nti sawa bayirangi turangije kuririmba cyandavuga nti tugira amahoro kwaduza ntugiza tu nyagenda tugira amahoro bati nasasagare n'umuntu w'umugabo. Yesu adufashe aserukira isengero y'Ibujumbura ndumukirisu kuko numva ko naserukira misiyoni. Haje ibintu bitangura kare kuya mugenza ati bitangura kare. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Ndaseruka ndavuga nti umviriza ngira ndababwira ijambo ubukwe rero bwasivye mugabo ntibwapfuye yo indahiro z'ikirundi zirahuma ndavuga ntumbiriza rero twarihenze hari ibintu by'imigirwa y'ishengero tubahirije none rero byasivye mugabo kwa gatandatu uwindwiza buzuko mu kwizera gusa ibyo ntabyo bari banantumye ngo buzoshingirwa ryari bavuze ngo duga gusa nimuduge. Yesu adufashe umugabo rushikame mu kwizera. Yesu adufashe. Yesu adufashe duca navuga ni ibibora mu birye ariko ibitabora nk'amafanta n'ibindi ibyo mu bireke kwa gatandatu bizokora. Umuntu mukuja imbere agira kwizera akabona ibizoba imbere kandi bitaranaba. Haleluya. Nahagararira Imana n'ishengero ndarihagararira naje ndihagararako. Semame kubwa. Semame kubwa. Ihagarare ko apana kuzamuranira imbere ya shetani. Shetani umurira imbere ntazogutabara ahubwo aca guhohosha. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Ico gihe rero na turangije nyabwira umukobwa nti wa mukobwa muhiri wanyu nawe wa muhungu are muhiri wanyu ibisigaye ejo tuzobonanira hariya ku isengero twahita ku isengero iwanje muhira tuzoce duteranya amahera tuzoce yo kurukora ku wa gatandatu twegeranya amahera tuzokoresha ngaha n'ayimodoka kandi
mbega wibaza ngo abantu banyumvira gute hewe bavuga ngo ijambo rya Yesu sinzanabise ngo niryo rizobaturutsa ryongerera igirene ribacure. Sema amena, sema amena, sema amena. Baca umukobwa agiye kwa nyina hari hafi nkajya nyina carugara ngo ntangarukira. Baca baza kumbwira ngo reka nyina aranse ngo aciye yugara ngo twigire nimwe mwamuvyaye ngo twigire. Mu gatondo twaje tuna baje gusengana nyamuhungu turakore buke imisi taratishije turakore baza ko turamanuka ini Bujumbura baca baramuhezagira kandi duca turaduga rero hewe iyo modoka yarahaboneye twaduga turakubita hajya ku miryango reka nakamwemwe kenshi nzopfa ndya ndabiye ko nabande ndabiye ko nabande iryo tongo riramera. Haleluya, haleluya. Ngango yarazingana Yesu abwira umuntu ngo hagura uvaho hantu ugende ntugumaho. Hariyo abantu usanga barazingamye bataje imbere, bazingamishwe n'akabare, bazingamishwe n'indaya, bazingamiye mu ndaya, bazingamiye mu bagore, bazingamiye mu myidodombo n'imyikomo, bazingamiye mu kudakizwa. Abo bafise ingorane nabuze ngo izogwira ku mugabo yazingamye araravuga bugaca, umugore yazingamye araravuga bugaca, umwana yazingamye kuzingamiye karara kurira ko bugaca, ntibarara bamuryamanye. Yesu adufashe, Yesu adufashe, Yesu adufashe. Haguruka ugende bakubone, bakubone niko Yesu yavuze, ugende bakubone. Nta bantu usanga baguma bakukumba muri mwe bya kera, bakukumba mu ndaya. Hari abakiri Yesu bakigendana n'abahora bagendana kera, kugira ngo umenye ko umuntu yakize ava mu bitaro agataha. Iyo umuntu akiri mu bitaro ntumwizigira ngo yarakize. Bayo utere uje imbere. Narabwiye bagabo, iyo wambaye mw'abakristo, iyo wambaye impuzu ikozwe mu irara canke mu isombe, kirazira kugendana n'impene. Warakijijwe, kirazira no kugendana n'imburirwa, kirazira no kugendana nabo bagore batarabaye. Yesu adufashe, Yesu adufashe, Yesu adufashe, Yesu adufashe, Yesu adufashe. Kirazira kujyana n'umugabo atari kwawe. Warakijijwe ugendanye n'impene, wambaye impuzu ikozwe mu irara, birangira zikurishije. Dusenga Imana katuanza tugabwiriza ngaha. Aravuga ngo ivyo bishire ku mwete uvyamemwo kugira ngo uje imbere kwawe kubonekere bose. Umuntu yumva agomba kuja imbere gutera iyi ntambwe nahagarare, hagarara. Imana irakunda abantu baje imbere, abakozi Imana barakunda abantu baje imbere. Nawe ubwawe urakwiye kumva kukwiye gutera intambwe zije imbere muri ibi bintu by'Imana, kuko iyo utari kuraje imbere bizorangira usubiye inyuma. Ababyifuza rengana, ngwino tugufasha, ngwino tugusenge, ngwino reka kuguma kukumba hahandi nyene. Rengana, kuko mu Baheburayo 6:1 avuga ngo nuko turengana ivya mbere vya Kristo. Ibyo tubirengana, twigira imbere dushike aho twezwa rwose. Ngwino ushike mu Mana, ukure mu rugo iwawe, ukure mu ishengero, ukure muri korali, ukure mu gakiza. Woye kugumurira, woye kugumubogoza, woye kugumuri wa mwana. Hari ababyitiranya ngo gukura ngo nukudahaguruka ngo uje gupfukama. Ubwo kudapfukama ubwo n'ubumuga no kuzingama, wazingamiye mu ntebe. Umuntu yarazingamiye mu ntebe imyaka
afise ingorane umwami yahamagaye ngo sinova. Hari n'abandi batwigishije abakuru b'abaririmbyi batwigishirije nawe babwiye ngo umuririmbyi yohaguruka ngo yamye ararimba ngo yamye arigisha ngo oya reka kubazingamika. Ijambo ry'Imana rivuzwe n'umunzani, wapimye kuri uwo munzani ukumva ibiro ntibikwiye, ngwino Yesu ari hano gukwiriza ibiro, woye kuguma uri wa mwana ukure uje imbere, kugira ngo kuje imbere kwawe mu nzu yawe, kuje imbere kwawe mu ishengero, kuje imbere kwawe aho Imana yagushize kubonekere bose. Tugira ngo dusenge. Reka n'ubusabe pasitori ari hano, reka hano ndamusabe abasenge. Mana nyamana data wa twese, muzigamye ubugingo bwacu, Mana utwitayeho, Mana utwitwararika ku murango no mwijoro, Mana utagomba ko twama hahandi, Mana ugomba ko tuje imbere. Mu izina rya Yesu Kristo, uyu mugoroba uragombye kwigiza imbere abantu bawe. Ubwira umusavye we Petero ngo sunika ubwo bwato bwigira imbere gatoya, bwigira imbere mwidamba hanyuma mukore. None Paulo abwira Timoteyo ngo arakwiye kuja imbere, arakwiye kuvyamamwo, arakwiye kugira umwete muri vyo, kugira ngo kuja imbere kwiwe kubonekera abantu bose. Kuja imbere kwiwe ni kunyegere, ntihagire uwumugaya ngo amugayire icari. Uragombira ishengero Mana, ntihagire umuntu yorigaya. Abadayimoni ntibarigaye ngo bayigarire agakiza, bayigayire ico bari. Mu izina rya Yesu Kristo turabasengeye Mana, imyaka bamaze bari hahandi, nk'uyu muntu yari ku kidengeri waramugendeye, nawe urabagendeye. Mu izina rya Yesu Kristo uragendeye aba bantu bawe Mana. Uragomba ko bahaguruka bakava mu buzingo, bakava mu bugwara, bakava mu ngorane barimwo, bakigirwa imbere, bakagenda bakaramiriza abamugaye, bakamuguruka, ab'umwasi yazingazinze bakazinguruka. Mwami turabasengeye Imana, ivyazingamitse umuntu urabizi, muharire n'ivyo aje yikoreye. Wa muririmbyi yavuze ngo naje nkuzaniye ingabire, wewe unzaniye iki? Natanze amaraso, wewe umpaye iki? Bazanye ivyaha, bazanye ivyabagoye, bazanye intege nke, bazanye uburuhe, bazanye kuzazanirwa. Mana bagirira imbabazi, baragomba kwigirwa imbere mu izina rya Yesu Kristo. Kana muntu yo kwigiza imbere ntibikunda, ni wewe umwigiza imbere. Iyo umukuye aho yahora aca yigirwa imbere bigakunda, bigirwa imbere mu gusenga, gutunganya ubugingo, mu gakiza, bigirwa imbere baba abagabo nyabagabo. Urakoze Mana, turagushimiye kubikoze nk'ukuri wo kwizigirwa mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amina.